reka tuguhayagize bespe mu gucunga inzego z'igihugu reka tuguhayagize we cirore c'igihugu mu mahoro ni bespe mu mutekano ni bespe mu bumwe ni bespe mu bumwe ni terambere ni bespe ya bespe ni brigade spéciale de protection des institutions ego ni brigade icungeye inzego nkuru z'igihugu umusirikare ntagira ubwoba ku rugamba ategekanya gukomereka canke no gupfa yambara combat n'ibikoresho bifasha kunesha umwasi aduga imisozi ibiyaya n'amashamba. Reka tubaramutse cyane bakunzi ba Burundi aho muhereye hose umeze neza nibazo kumeze neza aho muri hose mukomeze guhezagirwa mugira imigisha mu byo murimwo mukomeze gukundwa n'abantu cyane nico gikuru gusumba byose. Ego uno munsi rero kuri Burundi tubafite ikintu kidasanzwe murakibona imbere yanyu dufise ingabo y'igihugu yaduteye iteka uno munsi. Ego mu bwami bwa Burundi ivuga ati nanje reka ndahagere kumbure ubwa mbere twari twakoranye ariko tuba abangombwa akavuga ati reka nze kugira ngo mushobore kumenya uwo muri ko muravugana uwo ari we. Turaramukije cyane. Mahoro cyane. Umeze neza? Turashima no kuri. Amakuru yanyu? Ni meza nyene. Ego. Ubushize twayaze kubijanye no muziki wawe turavugana ukuntu ibintu biko biragenda mu muziki. Uno munsi naho turahera hanini cyane ku buzima bwakuranze ibi bintu byo kuba byo kuyumvira ibintu bya gisirikare wavyumviriye gute? Ya jewe narakubwiye mu biganiro twakoranye bwa mbere ya jewe ibintu by'igisirikare kugira ngo binzemwo ego wabaye nk'umutima wo kuza gukorera igihugu ndumva ariko neza ndabishatse umutima urabinyemerera bivaye n'amagara nanje niyumva umutima usipoza yuko noshobora kuja nanje kuza kugwanira igihugu kuko nanje nabona bakera abasirikare twabana hafi ko nanje narabakunda cyane ko nanje narakunda teni igihugu nanje nacemba ngombwa ko nanje ntegeza kuzogwanira igihugu mu buzima bwanje. Yego murakoze. Igisirikare wakingiye mu ryari? Igisirikare nacinjiyemo hari 2018 yego nashobora kuza gufata inyigisho za mbere z'igisirikare ariko ibintu biba bitoroshe aho bamwe bakunda kuvuga ati gisoda sigisukari mwebyo babyaraboroheye canke byarabagoye nkuko abandi babivuga. Ya igisirikare mu ncamake abenshi barabizi gisoda sigisukari kandi gisoda nero kivyeyi cyambere kuba dufise mu gihugu nivyo barabizi. Ego cyane igisirikare kuba sukuvuga ngo nta munezero uriyo kuko munezero uriyo kuko wowe wamaze kwimva yuko ugiye kugwanira igihugu ugenda ufise umutima urugabo kandi ukagenda ufise n'umunezero uvuga ati jewe iki kintu nkigeza kugishikamwo uko bizogenda kose. Yego cyane. Turashaka kumenya je nakuze ku ruhande rwanje je nakuze ntinya abasirikare vuga ati kweri haje ndanamubonye aca vuga toya kabisa nkaca nkweba wewe byaguhereye kugira wumve ko wewe nawe wo kumva ko nawe uri umusirikare aho abandi batinya abasirikare? Ya jewe abasirikare sinigeze ndabatinya umva je nkiri mutoya mu buzima bwanje gusa je maze guca ubwenge niho naje nufise nanje kiyo taranda yifise ko nanje nza kugwanira igihugu kuko je nakubwiye yuko je abasirikare narabakunda kujya kuntu wasanga bariko bararirimba biruka mu mabarabara kenshi twara abaje nyuma tukare ko abasirikare n'abana beza kandi n'abanafise umutima mwiza nanje nagirageje kubaje nyuma bamwe turabasiguza ukuntu byayemeze hama je numva mu mutima wanje birangiyemo cyane gusha nanje guca afatiye umwanzuro wo kugira ngo nanje nze kuja mu gisirikare ingabo y'igihugu. Yego cyane. Dushaka kumenya hariho benshi baba haba hatandukanye ugasanga bavuga ati kwera umusirikare no gutwenga ntatwenga. Dushaka kumenya igituma abasirikare badatwenga. Umusirikare aratwenga umusirikare aratwenga gusa arafise eta ageramo nawe nyine akavuga ati aha hantu saho gutwenga kandi murabizi ko ku rugamba umwasi ntushobora kuza kumutwengera kuko umaze kumutwengera umwasi hagene haba kuneshereje ugenda nyene uramaze kubona intare ngiyi
Ego. aha nico gituma twambaye intare kuko iyo tuza kwambara ikindi gikoko kidakaze nk'intare umusirikare kabisa byogoranye ukuntu iyobaho nk'umuntu gutwenga gusa aratwenga ariko hariho eta ageramwo ntiyari mu rugamba canke ari nko muri mission igihugu kiba camuhaye ahandi hantu agasanga yajinyitse nico gituma abantu benshi cavuga ati abasirikare muri batwenga kumbura abasirikare baratwenga cyane numva bihava bingora kubera ko bivanye n'ahantu umuntu yagiye akurira bivanye n'ukuntu yagiye afata abasirikare babigoye dushaka kumenya rero ukuntu ibi bintu bya gisirikare wabihujije n'umuziki byagenze gute ya jewe mwigano ca mbere narakubwiye ko jewe umuziki nawukunze kuva nshiga 5e ego aho nari nkiri umusivile celebwato rumwanzo wo kuja mu gisirikare maze rero kwinjira niho naciye nsanga yuko maze kubona yuko igisirikare nyine ndacinjemo neza narabajije nyene ndatohoza buke buke numva yuko igisirikare gikorwa na morale morale iriyo naho namubona mu barabaye tuko turi mu sport kenshi tugena n'indirimbo nyinshi kugira ngo nyine umusirikare ntadebukirwa nanje naciye ntora umwanzo gati nanje ko mfise i talent yo kugira ngo nshobore gushika kuri za ndirimbo zanje iyo nanje naciye vuga ati kandirimbe indirimbo ijanye n'ibintu vya gisirikare hamwe cyo bimpa indi level yo kugira ngo menye yuko umuziki wanje mu gisirikare ushobora kuwukunda yego cyane none ibi bintu si benshi abasirikare baririmba yego je nibaza ko ari wenyene no bambonye umusirikare wo buririmba yego cyane ngira hariho nabandi benshi yego abo muba muri kumwe kumbure tuvuge nko mu yikambi bamaze kubona ko umuririmbyi babyifatamo gute ya bamaze kubona yuko ndi umuririmbyi nkongera nkaba ndi umusirikare ego benshi barabiryoherewe kumbure kuko abo turi kumwe barabona yuko naje impano zo kuririmba ndazifise ariko bakambaza ati none wewe akazogashobora gute wafatikanije n'umuziki je nababwiye ati umuziki ntidushobora kufatikanya n'akazi gusa akanya kabonetse umuziki turawukora mugabo akazi kadufatiriye umuziki turawuhagarika ariko ivyo byose bica bikombinana hagati yavyo kuko byose umvira bica bisambwa ni hamwe umusirikare usanga ari ku rugamba uba ko bararirimba bakaririmba kugira ngo umwasi bamufate ngize banisha avuga ati wa muziki wanje bwa bundi nushobora kuyimvira indirimbo janye bya gisirikare ngo YouTube boyikunda kugira ngo nanje bajya tuba turi kumwe bamenye ko nanje ndi umuririmbyi yego cyane kumbure cyagiye muba muri sport muri mu bintu bisaba morale yego cyane ugaca bashiramo kakarimbo kakarimbo kanje nyine gafata mu ritme yako murakoze cyane ushaka kumenya rero igihe cy'ama repetition bigenda gute cy'ama repetition uri mu ikambi uri mu kazi k'igihugu biroroshe yego biroroshe kuko turarekipera nitwama turi hahandi mu by'akazi turiyo turusakanya turarekipera tugashobora gukora nyene ama repetition avanye n'izo ndirimbo zacu twarushaka gushikako no gusohora yego murakoze ariko naho muvuze ko abo umwanya wa recuperation bivanye no kuri umwe mu bipanga byo mu gisoda je ntabyo nzi mu gukora repetition birasaba ko umuntu aririmba yego cyane birasaba ko umuntu avuga cyane bibaye ngombwa hari gihe rero usanga uri kumwe n'abandi bagenzi basirikare ba ugasangura bumva umengo uri kora barenze induru ivyo navyo ntibishobora kuzoba intambamye zotuma umuziki utawubandanya kumbura bivanye n'ahantu uzoba uri kurajya uhindagura ibanza biba bitandukanye jewe umuziki canke abo tuba dukorana sishobora kubamenasa jewe nyene ndashobora kuja muri chambre aho ndyama nimbaraka radio nkorerako ndashobora kugabanyira agasauti gatoya nkorerako kugira je maze kumva beat mba natoye kugira ngo ndirimbe jewe mu mutwe wanje nishobora kuvuga ati iri jwi iri ndazi ko ndirimba yigame iyi sishobora kuca nduza ugamo kumva nyene nasarambuse nyene hejuru oya naho tuba tujyama ngane je ashobora kwandika indirimbo igahera nakubwiye naho tuba turi mwibarabara ndaguma ndayimedita ko nkayimedita ku buryo bwaho nja muri studio namaze kuyiheza ukora gisoda nkora gisirikare ukora gisoda bro
urumva ubikora neza cyane ni muri yantu mbere yo kuvuga ati umuntu abe yubaha habari kugira ngo ntave usanga ari kagora abandi bantu ugasanga abandi nabo baba bafise gahunda zabo bariko baruhuka bice biba ngombwa kubikora mu buryo bwawe nyene. Yego cyane. Ego tugarutse gatonya ndamaze kubona indirimbo zawe nyinshi hari zo mwaririmbanye n'ubundi muririmbyi yitwa Pass B. Ni kuki mutarasohora indirimbo mwambaye itini? Ya murakoze cyane. Icyo kibazo mubajije ni ciza cyane. Izindi ndirimbo zirahari zijya gusa nizo zibanze. Gusa turafise nkunda afise indirimbo shasha naririmbiye Brigade y'iwacu. Iyo ndirimbo irahari kandi noneho nariko ahubwo haribyo tuza kuvugana après y'ikwiganira kiza guhera mbe ko mu bifashamwe ama tukabiganira mu kankurira video iyo ndirimbo nayo ho ibikorwa by'indirimbo nyene bijanye n'ivy'igisirikare twambaye iteni nyene reyere batubone nyene ko turi ingabo z'igihugu indirimbo zirahari ziramaze gusohoka. Oya zarasohotse mugabo ntiturazikorera clip kandi turazishana kuri YouTube. Yego tuzitege cyane. Ya mu minsi nico gituma naje ngaho imbere zanyu kugira tuze kuvugana byinshi hama turakunda twaza turafashanya. Yego cyane. Kumbura isango ntiriramenyekana. Iyo ndirimbo muvuze mwaririmbiye Brigade. Rega ayo mazina abagoye kubera ko utari umujeshi babigoye gusubira. Iyo ndirimbo waririmbiye Brigade udushirisha ko gatoya kugira ngo twumve ko nubimeze. Yego cyane. Reka tuguhayagize best pay mu gucunga inzego z'igihugu. Reka tuguhayagize we cirore c'igihugu mu mahoro ni best pay mu mutekano ni best pay mu bumwe ni best pay mu bumwe ni terambere ni best pay. Best pay kora ibikora inka mu nzego zose z'igihugu mu gucunga umutekano w'igihugu kanatsinda byinshi nibwo bumenyi bahawe ikora itiziganya mu mabanga yashinzwe. Ya murakoze cyane. Ako kantu uvuze nagaterume gashasha nibwo bwa mbere ngikumva kantu ni best pay. Yego best pay ni gisobanura iki? Ya best pay ni brigade spéciale de protection des institutions. Yego ni brigade icunga inzego nkuru z'igihugu. Ya aho karimbo rero muzoza mukaririmba mugiye nko muri tize mugiri ku bikorwa bisaba morale kagenda nkarege nyene naho ba wibereye uko radoga nyene ahantu ku gasozi gufasha gacaka kuduza. Yego cyane. Hari abantu benshi b'abasirikare batabakunda ibintu byo kuririmba batabakunda indirimbo ari ugasanga mu iyo morale bariko bararirimba indirimbo kandi bikagenda neza. Nake kamotera abasirikare bagenzi ba ya akamunotera abasirikare bagenzi banje aha twebwe twaramaze kwitangira igihugu kandi igihugu kituzeye ko byinshi kugira twiyumviriye yuko tuje kugwanira igihugu nico kizotuma no kugipfira two gipfira kuko umaze kwambara idrapo y'igihugu bakakwambika teni y'igihugu inkonda ku ruhande hamukabana ukambara n'intare ugakara kujya nyine k'umusirikare ariko atawurenganije canke ngo urenganye. Rero bagenzi banje ico no bahanura canke ico no bahamagarira kugira muraro umusirikare kirabamo kuko hariho byinshi tugenderako cyane hari ndero hari kubaha na morale. Yego ivyo bintu uri umusirikare w'igihugu ubifise nta nkeke igihugu rakigwanira ni ibintu bitatu. Yego cyane. Ivyo ngira ntibigoye ngira ni hamwe nyene haba harakantu konyerera gato umuntu aba yambaye mu biru usanga biba bigoye. Yego cyane biragoye. Yego ariko ari abantu bakunda kuvuga ngo nka kabasirikare bakara cyane. Abandi nawe ukabutubwiye ati abasirikare ngo nta kibazo barafise urukundo baratwenga ariko abandi siko babyibaza. Yego abantu babwira iki? Ya abo bantu ico no babwira nuko bomuna yuko ingabo y'igihugu siyo kwinuba kuko rabizi ni seruka rukambye aho hoho zozo ingabo z'igihugu
iyo hari ahantu byagoranye inzu zibanza apere yuko abandi baza gufasha rero ntibace bazinuba ngo umusingo abasirikare ngo ntibatwenga barakaze ngo barakaze ariko ibyo bigabanya kubera umusirikare niyo aba arimwo kuko ujya hariho umwana akubwiye hari umwanya wo gutwenga n'uwo mwanya ubusanzwe uri ku kazi rero ntibace babinuba ngo umusirikare ngo arakaze ngo arashwana ngo aragirante oya umusirikare n'umwana mwiza n'umuntu afise urukundo n'umuntu ari umuntu nyene ibintu by'akazi ashobora nyine kwerekana hari n'icari yego je numva bihava bigorana ko umuntu ashobora kubitahura ariko ngira bazoza barabitahura buke buke kumbure uko ibihe bizogenda bikurikirana nkuko mutubwiye ko mugomba kuduha indirimbo zishasha mwambaye amateni nibaza ko bimwe byinshi tuzoturabiyaga biba bigiye bitandukanye ego reka gano tukigeze ku musozo yego cyane nicyo kintu tutibagiye kuvuga utogenda utavuze ikintu nko kwibagira ku bagenzi banje bamwe yuko abasirikare turi ngabo igihugu cyatwambitse iteri kibona yuko tubikwiriye kandi ikindi cya kabiri kuba umusirikare ugire niba byari bitatu nyine mu mvuga ugire kubaha ugire urukundo nabijya bintu nyine biza biriyongerako yiri njambo nova ngaha ntavuze umusirikare aririmba nico kimwe nabandi kuba nambaye teni ni nkuko no kwambara sivesho gahurira mu ibarabara tukaganira ariko ntumenye icondi ariko je mu mutima nkabanze icondi yego si ngombwa ari ngo shingira ndigenza ku bantu ngo jewe ngo ndiki wewe servo yiwawe noneho wewe icuri ni ubusanzwe uzi yuko icuri nyene pana kuzurigenza ku bantu uja mu babarushwana wo muhuye wese ngo jewe ngo ndiki bijya bintu nibibi bijya bangu uranzi uranzi arya amajambo nyene bakoresha yego bamenye yuko arya amajambo ni mabi cyane yego hama kini no basaba basupporting cyane bagerageza kuca kuri YouTube yanje bafashe tufashanye kuko umuntu n'uwundi bibutsa amazina ya YouTube amazina yanje kuri YouTube barandika Nzobone ma Fabrice hama baje kuri Facebook page yanje bandike Fabrice J Plat 257 hama babandanye baraba ibikorwa n'ibindi biri mu nzira yego cyane murakoze n'ibindi biri mu nzira nivyo mwatubwiye ko mugomba muduhe video ziba zishasha cyane kandi ziba zirenze none ndakubaza ikibazo cacekiza ngaho hantu kuto tuntu twanyumuvuze yego cyane hari ukuntu turi mu buzima bw'akazi tuba turi mu kazi tumaze guhabwa amakonji canke se ibiruhuko biba bitandukanye tukaja ku gatumba ku bavyeyi yego ubu buzima bwo mu kazi uba bufite n'isano n'ubuzima bw'uko tuba turi ku bavyeyi canke mu ngo zacu biba bimeze gute umusirikare hari hose agumara umushinga ntahe kumbure naho bafasha gakonje gataha kuri abavyeyi muhira cyangwa umuryango kwa bafise akazi karakuguma kuko naho uba watasha igihugu nakubwiye yuko umaze kwitangira igihugu hari ibintu bimwe bimwe by'umunezero ubanza ukavamwo hama ukaguma wewe wiyumvira akazi kawe iyo uri hose so kuvuga ngo uri muhira ushobora kwitwara nkakoya ko kuduhene ko muci ariko uri muhira uragana n'abavyeyi abagenzi bajya mwakuranye muba mwariganye ku mashuri ukabereka yuko nyene hari cyahindutse kuri wewe ariko ntuco nakubwiye imwe byo kuca wigenza ku bantu ivyo nivyo bibi ivyo nivyo bibi kabisa yego nice cyakuryoheye mu gisirikare Jehiro cyandiyoheye mu gisirikare nuko mba ndambaye teni kwambara teni si bya bose urakoze icyakubiye nacyo kiyogati je ikintu sinzocibagira mu ibi icambihiye mu gisirikare novuga oya nta kihari yego byose bibi nijana kwijana bimeze neza byose birapanze yego je nibaza ko waraci mu buzima bw'igisoda mu buzima bw'isirikare nibaza ko atabundi buzima bushobora kukunanira oya uko byogenda kose haba mu Burundi cyangwa mu makungu kuko kajya kantu numva abantu baguma bavuga ngo igisoda si gisukari banibaza ko umuntu yene ari umusoda nta buzima namwe bushobora kumunanira ko oya ayo nandi majambo nyene bakoresha nyene barazi nyene igisoda si gisukari kibagikaze saho gutuma umwana gusa nyene suba ngo
ngo n'abariyo ngo n'ibindi bintu kwitangira igihugu ni ikintu kigoye kuko maze kwitwa ingabo y'igihugu yego sinumva ibindi bintu byoza bikwivangamo hagati yego cyane ukurikirana iryo banga nkahuye ko umupatiri padiri amaze kwemera yuko ari padiri bakamwambika ijya mpuzu zabo nibaze yuko atabihavye kuvuga ngo padiri ngo yaraganye cyangwa ngo padiri ngo yarongoye cyangwa ngo padiri ngo nikindi kintu yafashe igenzi yiyiwe no kugira ngo umupadiri n'umusirikare niko gyanyene amaze kwitwa umusirikare n'umusirikare hame bisigaye ni ku ruhande yego cyane reka tubashimire cyane murakoze cyane tibaze ko nitwabakenera muzongera gutwita kabisa nta kibazo kwe turahari yego reka nshimire abantu bose bari kwadukurikirana kuri Art Burundi kuri mikoro ya mbere mwari kumwe na Revis Niyosenga asanzwe abashikiriza ibiganiro byo kuri Art Burundi misi yose imbere ya kamera twari kumwe na Fabrice Umujeshi yatwemereye ko azoza duha ibiganiro igihe cyose tubikeneye kandi agomba no kuduha indirimbo zishasha kumuri imbere y'izo ndirimbo muko zisohoka canke zarasohotse tuzobanza tumuzane ngaha tubwire ibintu byamugoye mu izo ndirimbo nuko byagiye bikurikirana abari kwadukurikana rero muri rusange turabashimiye cyane mugomereze kugira ibihe byiza mukomeze gukunda cyane igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi mukomeze no kugishigikira uko bigenda kose abartiste bariko baravuka mu mihingo yose itandukanye Imana ikomeze kubahezagira namwe Imana ibahezagire cyane sawa murakoze akajambo nogera novuga imbere ya kamera ntababwiye ndafise indirimbo y'igisirikare so ntayibacishiriza ko bayumve kumbure ni yamara gusohoka azamenya ati nakayiririmbye yego cyane ya umusirikare nagira ubwoba ku rugamba ategekanya gukomereka canke no gupfa yambara combat n'ibikoresho bifasha kunesha umwasi aduga imisozi ibiyaya n'amashamba n'inzara n'uburuhe ariko ntacika intege akomeza agatsi kaba komando ya murakoze cyane ngira tuzosubira ikindi murakoze cyane namwe ndabashimiye yego murakoze asante